hariho ayahora kuri 45 ariyo yaya ubu unye novuga ko ageze ku ibeyi y'ibihumbi 60. Mbo hakaba n'ayandi matoya yaya ariyo yari ubona sigaye yagugwa ibeyi y'ibihumbi 35 ubu unye arageze ku bihumbi 55. Hakaca habaho rero n'iyandi manini ya gose yarangugwa ibihumbi 60 ubu unye ageze ku bihumbi 80. Nahone kuyaronka n'ikibazo tuyaronka byagoranye nk'ubu nk'utu unye tumaze twara udufuko 10 twaje tumaze inga zibiri ta kintu na kimwe tugikora. Ibibazo nyene urumva ko umuntu abibona nika vyakira ugize n'Imana hoho akanaza zimvye ukayaronka ushimira Imana kuko hari igihoronka n'igihumbi cy'ibiharage by'abana. Baratubwira impantambamye ko ari gitoro, ico kintu kiza imbere mu ngorane batubwira bafise kuraba bafise ico bashoboye nyene badufashe nyene turabe nyene twoza twaronka uduharage tw'abana nyene vyoroshe nyene yego nyene dufatiye ku buzima tugeze rimwe nyene mu gihugu kino minsi kuko mbona umengo ubuzima buragoye ubu kubera igitoro kubera amazutu nka je hongerere ngaho urabona amaze nk'iyinga ntakora no guhwera no hwera. Ibi bintu by'ibitoro nico kintu cyaciye cyongerako hongerako nibi by'amakinga n'abamoto gusa nk'ubunye daratuma umuntu abuza amakara akaziye kumutakura akaziyo hose akayaronderayo ngubu kubera buga iby'amakinga ntibikunda bombo boho byarunyutse cyo gituma amakara yazimbye gose uwo tugurisha 60 kari twagurisha 48 ubunye ugeze kuri 35 kare wagugwa 20 canke 22 gutyo.